Bo salut duhere ku bakuze hanyuma duhere no kuri batoyi bose ndabaramukije ngani baze yuko mwese abari ngaha nta mwana mutoya arimo hanyuma ku mazina yanje nitwa Fabrice ariko nkuko ndumunyamwuga nitwa Fabilove abandi bakanyita Keshan Boy abandi bakanyita yandi mazina menshi yandi master hanyuma ngira icatuzanye ngace cyatwicaritse ngani baza ko baza kukivuga ariko nibaze yuko twicaritswe ngani ikintu vyukuri nyene gitegerezwa kuba cyatwicarika nga hanyuma murakoze cyane namwe kuba mwashoye kuza muri bino birori nongira kandi ndabatera intege kandi mugume mubandanya kandi muza gushikira ibikorwa nk'ibi tugerageje kunganira kuvyo Bendrick ajeje kuvuga nibaza ko misanzwe ino competition y'aba rapper nibaza ko ni ikintu haciye imyaka n'imyaka tutigira tubona kandi atana abantu kandi kuvuga ngo ntaba rapper bakuze bahari baturusha n'imyaka nibaza yuko ngaho twa twihenze barahari kandi badusumbya n'imyaka ariko muga gushika kuri no munota bamye bidoga gushika kuri no munota avuga ati kubera ko atamahigano ashobora kuba yaba rapper canke dushigwe mu competition atandukanye urazi ko benshi bama bavyidoze so kuba rero nka Nico TV yashoye kuvyiyumvira ikavyiyumvira ko nibaza ko nabandi bari bakwiriye kuraba n'akarorero ariko kandi tuvuga ariko twerekeza kandi n'ingene igikorwa kizogenda twibaze yuko igikorwa kizogenda neza kandi nibaze yuko nicyategurwa neza kikagenda neza kikagira intambuko nziza nabandi azobonera bavuga ati bwa bundi birashoboka nibaza ko hip hop ni muziki uryoshye cyane ariko batigera batesta ngo barabe aba bantu bama bakoresha ama competition ibintu bitandukanye benshi usanga ari babavye bamwe bakuriye muri za ndirimbo za bacancha miss zimwe za kera donc rero kubazana iki kintu cha hip hop uza gusanga ari ibintu bigoye cyane surtout les africains n'abantu uzosanga umenga ikintu cha hip hop kirabagora gutahura so rero je nagomba kuvuga ikintu kimwe icyumviro nk'iki ntimugikengera nibaze yuko mumwe wese uko mwaje ngaha ndetse n'abako barabikurikirana uko vyagenze nibaze yuko umwe wese azobakurikirwa cyo kubona ati bwa bundi ugwaruka rashobora kuja hamwe rugakora ivyananiranye kuva kera ariko kubera ubwo gwaruka gwagiye hamwe rashobora kubikora kandi bigakunda so rero je nibaze yuko hip hop hari abapeti benshi hari abantu bakuze benshi ariko bacitse intege kubera ko batigira babona ibintu nk'ibi nibaza ko Emilio kuyatwara n'amafaranga menshi cyane ariko bivanye kandi n'iciro kuko nta mafaranga menshi abaho kandi nta mafaranga make yabaho urumva bivana wewe ico uba uyakenereye so rero nje nibaze yuko nuzo yatsindira azomugirira akamaro haba mu buzima hanyuma kandi no mu muziki wiwe cyangwa mu mwuga wiwe cyangwa mu mpano yiwe nkuko uzokompeta wese nibaze yuko iyo mpano yayigize cyangwa yayerekanye azoba yerekanye kugira ngo izomushikana handi hantu apana abandi tubona bagira competition ariko mugabi gaherera hari so jewe rero nivugiye ku giti cyanje zo ndi muri jiri nta kamwana wa mama kazoba mwe dayo nabo nabarimo ntabonzi mugabo nzokora ataka mwana wa mama karimwo uzobo wa mbere nuko nzobambona yuko vyukuri nanje nashizemo uruhara kugira abo wa mbere kandi vyukuri atazomara maza avuga ati abo muri jiri barapendereye nibaze yuko azo ari umuntu abikwiriye hip hop twimazemo ibihe binini cyane ndetse no kugira shwe kuja muri jiri nibaze yuko sijya mbere shwe kuja muri jiri ariko imbere y'amakamera naza kari jya mbere ariko haraba y'ama competition atandukanye ndetse haro n'urundi gwaruka association yitwa Kajeta kenshi muku barakoze ibintu byinshi byo kugira bashoye kugira donc ama competition atandukanye kugira ngo bashoye gusohora indirimbo zitandukanye cyane kenshi nabandi muri jiri rero turetse n'ivyo haro n'ibindi vyagiye biraba nkaba uwo muri jiri naze yuko bitazongora no ngaha so muhaperera zo wa mbere naze kazo ari umuntu abikwiriye n'uzo wa kabiri cyane n'ibindi bibanza vyose rero nifuza yuko mwese twese tubone yuko hip hop ari umuziki cyo kimwe n'iyindi hanyuma murakoze cyane